Iyi mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25 31 na 41. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 Ikisoro. Ikaze mu makuru yacu muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Mu ntara ya Kivuye mu buraruko cyane muri teritwari ya Nyiragongo, abavyeyi n'abarezi barahangayikishijwe n'ibikorwa by'uburezi bisa n'ivyahagaze inyuma yaho menshi mu mashure yasambuwe mu gihe c'ingwano hagati y'abasirikare ba Kongo n'abagwanyi ba M23. Nta mwayo dufite yo kuja ku ishuri, abana babayeho imibereho tubayeho n'imibereho mibi cyane. Iyo bajya ku ishuri turwanga kubohereza ku mashuri, ntabwo turubona imyambaro bakambara. Abo ni bamwe mu bavyeyi bafise ikibazo cyo kurungika abana babo mu mashure muri iki gihe. Ibiganiro hagati ya Ukraine na Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyatanguye ejo muri Arabia Saudite, bigendewe kuraba uko intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya yorangira. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaraye atangaje ko azoduza amatagisi ku vyuma biturutse muri Canada ku rugero rw'ibice 50%. Muri Nigeria abantu batari munsi ya 26 bahitanywe n'ikiza c'indwara ya mugiga mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mukanya gatoyi, mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kuri uyu wa kabiri yatangaje ko azoduza amatagisi ku vyuma vya acier na aluminium biturutse muri Canada ku rwego rw'ibice 50%. Ingingo ya Perezida Trump yongereje impari n'intambara y'ubudandaji na Canada, igihugu gifitanye imigenderanire ikomeye cyane na Amerika kurusha ibindi bihugu vyo ku isi mu vyerekeye ubudandaji. Mu butumwa ku rubuga rwiwe Truth Social, Perezida Trump yavuze ko ingingo yafashe izoja mu ngiro mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Bitegekanijwe ko amatagisi yo ku rugero rw'ibice 25% ku vyuma bivuye muri Canada ashigwa mu bikorwa gatoyi inyuma y'isaa sita y'ijoro ku isaha yo muri Amerika. Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje kandi ko azokongereza bikomeye amatagisi ku vyuma vy'imodoka biturutse muri Canada ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa kane, hamwe abategetsi ba Canada batokuraho amatagisi ku mata, kubiyavako hamwe n'ibindi bidandazwa bivuye muri ico gihugu. Perezida Trump yavuze ko ivyo bizotuma amahinguriro y'imodoka muri Canada yugara. Yamara umuyobozi w'intara ya Ontario Doug Ford kuri uyu wa kabiri yavuze ko iyo ntara canke Canada bitazosubira ku ngingo zerekeye amatagisi vyafashe kiretse Perezida Trump akuyeho amatagisi yafatiye ibidandazwa biturutse mu gihugu cabo. Intara ya Ontario na Canada yari yafashe ingingo yo kuduza amatagisi ku muyaga nkuba Canada ishorera muri leta zitatu zo muri Amerika arizo Michigan, Minnesota na New York. Intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iza Ukraine zaraye zirangije ibiganiro zagirana ijeda muri Arabia Saudite. Edi Gwema adufitiye ibindi kuri iyi nkuru. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio amaze gutangaza ko Ukraine yemeye umushinga wa Amerika usaba ihagarikwa ry'intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine mu gihe cy'iminsi 30. Minisitiri Rubio abivuze nyuma y'ibiganiro byahuzaga impande zombi bihujwe na Arabia Saudite i Jeddah. Uyu mukuru wa diplomasi ya Amerika yavuze ko agiye kujyana uwo mushinga ku Burusiya, abasaba nabo kwemera guhagarika imirwano. Nyuma y'ibiganiro byo kuri uyu wa kabiri, Amerika yahise itangaza ko isubukuye inkunga ya gisirikare yahaga Ukraine. Yanavuze ko igiye kongera gusangiza Ukraine amakuru y'ubutasi. Muri ibyo biganiro impande zombi zemeranyije ko zigiye gusubukura umugambi wo gushyira umukono ku masezerano aha Amerika uburenganzira bwo gucukura amabuye y'agaciro muri Ukraine. Uganda yarungitse abasirikare bayo ijuba, umugwa mukuru wa Sudani yo mu manuko, kugarukana umutekano. Ivuga ko ari leta ya Perezida Salva Kiir yabisavye. Eugenie Mukankusi araduha ibindi. Ibi nibyo biganiro bya mbere bibaye birimo umutegetsi wa Amerika na Perezida Zelensky nyuma y'uko Perezida wa Amerika Donald Trump yamwakiraga mu biro bye, hakaba ibyagereranijwe nko guhangana gukomeye hagati y'aba bategetsi bombi. Nyuma y'uko guhangana, Ukraine yasuzumye uburyo bushya bwo gukemura ibibazo, isaba ko habaho umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi. Ibi biganiro bibera muri hoteli yitwa Ritz-Carlton iri mu mujyi wa Jeddah. Ukraine itegerejwe kugeza kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umushinga wayo wo guhagarika intambara.
Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio bakiriwe na Mohammed bin Salman, igikomangoma cya Arabia Saudite. Igitekerezo cyo guhagarika intambara cyatumye abantu bagira icyizere ko hashobora kubaho impinduka nyuma y'imyaka 3 ishize ibihugu by'Uburusiya na Ukraine bishyamiranye. Ubu abategetsi ba Amerika n'aba Ukraine bari mu biganiro bije nyuma gato y'uko ibyahuje Amerika n'Uburusiya nabyo byabereye muri Arabia Saudite. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahinduye politiki yayo ku bijyanye n'iyi ntambara, aho igaragara nk'ishaka kuyihagarika vuba mu gihe yatangiye ibiganiro n'Uburusiya, ndetse ikima Ukraine ibikoresho bya gisirikare kandi ikagabanya kuyisangiza amakuru y'ubutasi. Muri Tanzania leta yatangaje ko yatahuye abantu 2 banduye ibihara by'inkende. N'ubwa mbere iyo ndwara ishitse muri Tanzania. Eugenie Mukankusa dufitiye idonido kuri iyi nkuru. Abo bantu bagaragaje ibimenyetso bashyizwe mu kato kandi bapimwe, barimo umushoferi w'ikamyo wari uvuye mu gihugu gituranye ajya i Dar es Salaam. Muri raporo y'ikigo cy'ubuzima cy'umuryango wa Afurika yiyunze yo ku cyumweru gishize, hemejwe abantu 634 barwaye indwara y'ubushita bw'inkende kuva mu kwezi kwa mbere mu bihugu 22. Abantu 25 bahitanywe n'iyo ndwara. Virusi y'ubushita bw'inkende ishobora kwanduza abantu binyuze mu kwegerana bya hafi. Iyi ndwara itera umuriro, kubabara imitsi, kandi ikarangwa n'ibibyimba biza ku ruhu byuzuye amazi. Ikindi ishobora kwica uyirwaye. Aya makuru yose agezwe ko yo hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza, n'ayandi mushobora kuyasanga kuri akaburungu radio yacu voa.com, adresse za YouTube yacu, IG na Facebook ni VOA radio yacu. Muri aka kanya twerekeze mu karere k'ibiyaga binini. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, intambara zo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko zasenye bimwe mu bigo vy'amashure muri groupement ya Rusayo muri teritware ya Nyiragongo. Umumenyesha makuru Jimmy Shukran Bakomera aratubwira ingaruka zavyo ku burezi bw'abana. Aha turi ni kw'ishuri ry'ibanze rya Kiyezi, rimwe mu mashuri akomeye muri groupement ya Rusayo mu teritware ya Nyiragongo. Tukihagera ubuyobozi bwatubwiye ko ubusanzwe abana banditswe mu bitabo by'iki kigo bagera kuri 350. Gusa ukihagera ushobora kwibaza nimba aribwo amashuri agifungura umwaka bitewe n'ubuke bw'abanyeshuri buhagaragara kuri iyi nshuro. Ikigaragarira amaso ni uburyo imiryango n'amadirishya by'iki kigo hafi ya byose ubona ko bitakiriho. Ibi byibwe ubwo imirwano yakomerezaga muri aka gace kimwe n'ahandi hatandukanye muri teritware ya Nyiragongo. Inyuma kandi iki kigo cyari gisanzwe gikoresha umuriro w'imirasire y'izuba. Ibyuma byose byaribwe. Umuyobozi w'iki kigo utashatse kuvugira kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika yatubwiye ko ibi bitera impungenge ababyeyi benshi basanzwe bigishiriza kuri iki kigo kutohereza abana babo kwiga kuva aho ubuyobozi butangarije ko amashuri atangiye ku mugaragaro mu mujyi wa Goma no mu ntara hose. Ntabwo ari ahangaha gusa, kuko no mu bindi bigo by'amashuri yaba ya leta cyangwa yigenga akorera muri teritwari ya Nyiragongo abanyeshuri ni bake cyane. Abandi bayobozi b'ibyo bigo byasuwe n'Ijwi ry'Amerika banze kuvugira kuri mikoro zacu bumvikanisha ko kugeza ubu ibigo by'amashuri abanza n'ayisumbuye bigifite imbogamizi zo gutangiza amashuri kubera ko nyuma y'intambara yashegesha ku gace amashuri yasahuwe, ibikoresho bikibwa, andi mashuri agasenywa ku rwego rwo hejuru ku buryo gutangira kwayo ari inzozi zikomeye. Ikindi kigaragara ni umubare muke w'abana bitabira ishuri, mu gihe iyo unyuze mu nsisiro hagati usanga abana benshi barimo kuzerera. Bamwe mu babyeyi babo twavuganye babwijwe ry'Amerika ko kugeza ubu impamvu batohereza abana babo ku ishuri ari kubera ko batarabona ibikoresho by'ishuri, ibintu ku bana bamwe bavuga ko bibabangamiye cyane. Uyu ni Madamu Elizabeth Mukamiye, umwe mu babyeyi bigishiriza kuri ibyo bigo. Iyo bajya ku ishuri turwanga kubohereza ku mashuri, ntabwo turi kubona imyambaro bakambara, ntabwo kubarihira ndayo n'ibirato, bamwe bari kugenderaho nta birato banagira. Wakohereza umwana ku ishuri utagira ibirato nadufasha ku byo kurya n'ibyo bya mbere, twamara ko n'ibyo kurya wenda mukadufasha nuko abana bacu bakwiga. Kuba aba bana batarimo kujya ku ishuri, hari ababyeyi bo muri iyi teritwari bakomeje kugira impungenge z'uko bashobora kwishora mu bikorwa by'urugomo byabangamira umutekano w'abaturage. Dusabe Florence aterwa impungenge no kuba abana be bari mu rugo batiga. Hakuna inani buno nta mwayo dufite yo kujya ku ishuri, abana babayeho imibereho tubayeho n'imibereho mibi cyane. Twabura kugira impungenge kubera yuko
ariko umwana mu gihe cyari kwiga natwe tuba twishimye, ariko imibereho tubayemo ntabwo ari iyo kwicira umwana ku mashuri. Zimwe mu mpamvu zitera kubaho ku mubare munini w'abana batajya ku ishuri muri iyi grupema ya Rusayo harimo no kuba muri aka gace hakibarizwamo impunzi kugeza ubu zitarabasha gusubira mu bice zaturutsemo kubera kubura ubushobozi bwo gutaha. Deo Musekura ni umwe muri bo. Abandi bantu bamwe bavuye mu nkambi badafite icyerekezo, badafite na transport, nabo bacumbitse ariko abana bo ntabwo bari kwiga bitewe n'iki, bari kubabwira ngo ni ukwishura kandi bafite ko na ruguru kandi babuze na transport yo kubageza iwabo, bakavuga ko abana baje ku ishuri. Uburyo bwabafasha kubageza iwabo byaba byiza, kubona transport yo kugenda bakagera iwabo ku majyi wabo. Bwana Mapinduzi Murefu Jean Claude, umuyobozi w'aka gace amashuri aherereyemo, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko nyuma y'ubutumwa bwatanzwe n'inzego za leta hari icyo nabo bagiye gukora nk'inzego z'ibanze kugira ngo abana bose basubire ku ishuri. Wazazi warudishe watoto ku masomo. Ababyeyi bagomba kohereza abana ku ishuri kuko ariho bagomba kuba. Nta mwana ugomba kwirirwa zerera mu nsisiro. Ibyo ntabwo bishoboka kandi ntidushobora kubyihanganira habe na gato. Ndabyumva ko bafite ibibazo cyane bijyanye no kubura uko bishyura amashuri y'abana. Ntekereza ko ari inshingano zacu twebwe babyeyi kohereza abana ku ishuri kuko umwana kuguma mu rugo atari kujya kwiga bishobora gutera ibindi bibazo. Gusa mu cyumweru gishize guverineri wungirije w'intara ya Kivu ya ruguru yahuje abayobozi batandukanye b'uburezi abasaba ko bose basubira mu mirimo yabo, ibikorwa by'uburezi bigakomeza. Kimwe n'ibindi bice bitandukanye bya teritwari ya Nyiragongo nyuma y'imirwano yashegesha aka gace, ibikorwa byinshi bitandukanye ubona ko bitarimo gukorwa neza nka mbere y'uko intambara zizengereza uduce dutandukanye tw'intara ya Kivu ya ruguru. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Muri Sudani abavuye mu byabo kubera intambara bageramiwe n'ibibazo bitoroshe bitari bike birimwo ivy'ibifungurwa n'imiti yo kubavura. Khartoum Zakaria Ali aba mu ikambi muri leta ya Gedaref avuga ko kugaburira abana biwe bimugora cyane. Umwana wiwe w'umukobwa afise umwaka yamaze umunsi wose kuri uyu wa mbere ataronse icyo acisha ku munwa. Uretse ko yomowe n'intambara, Khartoum afise ikindi kibazo. Umuganga akora mu bitaro vy'ishirahamwe ry'abaganga b'abanyamerika bakomoka muri Sudani ariko amuvura indwara afise yo mu mutwe. Khartoum yavuze ko ubuzima mu ikambi y'impunzi yo muri leta ya Gedaref muri Sudani bugoye cyane kuri we no ku bana biwe batatu. Yagize ati, ni ukuri uburyo mbayemwo buragoye, rimwe na rimwe ndasabiriza kugira ngo mbeho. Abafise amafaranga barampa amapawundi 100 mu mafaranga y'amanyasudani, abandi bakampa 200, gutyo nkaba ndonse ico kugaburira abana banje bane. Abanyasudani n'abanyamahanga bahunze intambara hagati y'inteko za leta ya Sudani n'inteko ziyongoye kuri leta zizwi ku izina rya RSF mu mvunyapfunyo batangaje ko bahura n'ibibazo mu makambi y'abavuye mu vyabo muri leta ya Gedaref. Fitin Awad Ibrahim ni umuvyeyi w'umunyasudani afise abana 4. Yahungiye muri leta ya Gedaref avuye ku mugwa mukuru wa Sudani Khartoum. Avuga ko kuronka ibifungurwa agaburira abana biwe ari kibazo agira iminsi yose. Fitin Awad Ibrahim yagize ati, haheze amezi 4 kuva dushitse ngaha. Kuva mu kwezi kwa12 k'umwaka uheze twahawe ibifungurwa rimwe gusa. Iyumvire nawe umuvyeyi afise abana 6 yaronkeje ibifungurwa rimwe gusa mu gihe umuntu aba atakoze mu kiringo c'amezi 3. Dufise abana bishwe n'ikigoyi, mwabibonye igihe namwebwe mwinjira mu ikambi. Nukuri dukeneye ko abana n'abageze mu zabukuru bagendana indwara bitabwaho n'abaganga gusumvya. Igihingwano yaduka ku mugwa mukuru wa Sudani Khartoum haraheze imyaka 2 imiryango yaba hafi yaho mu bisagara vya Omdurman na Bari yahungiye mu yandi maleta atandukanye ari mu gihugu haranga umutekano. Fitin Awad Ibrahim yavuze ko abavyeyi bari mu ikambi yahungiyemwo bahura n'ibibazo bitari bike birimwo kubura ibifungurwa hamwe no kudashobora kwivuza. Yavuze ko ata bintu vyinshi abavyeyi bafise kubera kutagira ubuzi bushobora kubafasha kuronsa abana ivyo bakeneye. Yavuze ko ivyo ari ibibazo bikomeye cyane bahanganye navyo mu ikambi bahungiyemwo ya Gedaref. Bamwe mu bapfasoni bari mu makambi y'abavuye mu vyabo bahunze batari kumwe nabo bubakanye, mu gihe abandi babuze abo bubakanye mu ntambara. Fitina Awad Ibrahim yahungiye muri leta ya Gedaref avuye ku mugwa mukuru wa Sudani Khartoum ari kumwe n'abana biwe. Avuga ko atamakuru y'umugabo wiwe afise kuva ingwano yadutse muri Sudani. Yagize ati,
umugabo wanjye ntituri kumwe, mfite umwana urwaye, afite ikibazo, afite rheumatism, ibintu bikaba bigenda birushaho kuba nabi. Iyo ndwara imaze kumugera ku mutima, akeneye kwipimisha. Nanjye ubwanjye ndarwaye kandi nta mafaranga mfite yo kwipimisha kubera ko amashyirahamwe bagira neza atarimo kudufasha. Intambara muri Sudani yadutse mu kwezi kwa kane mu mwaka wa 2023 yakuye mu vyabo imiryango ibihumbi n'ibihumbi. Abo bahunze bava ku mugwa mukuru Khartoum n'ibisagara bibiri bifatanye biri hafi yaho vya Bari na Omdurman. Abafise ivyimviro vy'intagondwa mu butegetsi bwa Israel bashigikiye umugambi wa President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri ejo hazoza h'intara ya Gaza. N'umugambi ugenewe gukura abanyapalestina bagera hafi miliyoni 2.3 mu ntara ya Gaza bakimurirwa ahandi. Abo bantu bafise ivyimviro vy'intagondwa bemeza ko uwo mugambi udateye kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Abanyapalestina ntibashigikiye uwo mugambi. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Linda Gradstein ari i Yerusalemu tushikirizwa na Eddie Gwema. Aba bagizwe n'abadepite batsimbaraye ku bya kera mu nteko ishinga amategeko Knesset bateranye ku cyumweru gishize mu nama idasanzwe kugira ngo batangaze ko bashyigikiye umugambi watangajwe na Perezida Donald Trump wo kwimura mu ntara ya Gaza abanyapalestina barenga miliyoni 2. Minisitiri w'imari wa Israeli Bezalel Smotrich yahise atangaza ko agiye gushyiraho ibiro bishinzwe abimukira muri Minisiteri y'Ingabo bigamije gushishikariza abanyapalestina kuva muri Gaza. Buri faranga tuzashora mu gushishikariza abantu kwimuka rizaba ari rito cyane ugereranije nayo dushora mu ntambara zihoraho. Ingengo y'imari ntizaba inzitizi kuri uyu mugambi. Ntabwo ari umugambi usanzwe, ni amahirwe yo guhindura amateka mu burasirazuba bwo hagati na Israeli. Umudepite Simcha Rothman avuga ko uyu mugambi wo kwimura abanyapalestina usobanutse kuruta uwatanzwe na Misiri n'umuryango w'ibihugu by'Abarabu. Avuga ko uwo mugambi wabo wo uha uburenganzira ubutegetsi bwa Palestina kuyobora Gaza, ariko ntubaha ububasha bwo gusenya no kwaka intwaro abagize umutwe wa Hamasi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifata nk'umutwe w'iterabwoba. Hari abantu bavuga ngo reka tugorore Hamasi, reka duhe amahirwe Hamasi yo kongera kubaka igisirikare cyayo. Wavuga ute ko icyo ari igisubizo gisobanutse? Si cyo. Giteye ubwoba, kandi giteye ubwoba kuri Gaza. Giteye ubwoba ku batuye Gaza, kinateye ubwoba ku mahoro mu karere. Umuhanga mu by'amategeko Eugene Kontorovich wo mu kigo Kohelet Policy Forum cyo muri Israeli wegamiye ku ruhande rw'abahezanguni, we avuga ko kwimura abantu ubakura mu bice byibasiwe n'intambara bitica amategeko mpuzamahanga. We know that in time of war there are refugees. Turabizi ko mu bihe by'intambara havuka ibibazo by'impunzi. Urugero, muri Afghanistani hagaragaye impunzi ziba miliyoni. Niko bimeze muri Syria. Muri Ukraine naho hahunze ababarirwa muri za miliyoni. Ariko ntibyigeze byitwa itsembabwoko. Ubu noneho nta bushake buhari bwo gutuma abantu bitwa impunzi bigenderewe, ahubwo ni ingaruka z'intambara. As a consequence of war. Ku rundi ruhande, abahagarariye imiryango ishyigikiye impinduramatwara babibona ukundi. Uyu ni Hagit Ofran wo mu muryango Peace Now Settlement Watch wo muri Israeli. This is not voluntary. Ibi ntabwo ari ukwimura abantu ku bushake bwabo, ni ukubirukana no kubakura mu byabo. Ni icyaha cy'intambara kandi ni ukwambura ubumuntu ikiremwa muntu. Iyo usanze abantu aho batuye ukabashyira mu kaga, warangiza ukavuga ko bifuza kwimurwa, ntibivuze ko baba bashaka kwimuka ku bwende bwabo. Benshi mu badepite muri Knesset bashyigikiye ko Israeli isana imidugudu 21 y'Abayahudi ikanabagarura ku butaka busanzwe ari ubw'Abarabu mu ntara ya Gaza. Abayahudi bari baravuye kuri ubwo butaka mu 2005 ubwo ingabo za Israeli zavaga muri iyo ntara. Daniel Wise nawe wigeze gutuzwa muri bene iyo midugudu ashyigikiye icyifuzo cyo gutuza Abayahudi mu ntara ya Gaza. Abaturage ba Israeli biteguye kurwana, biteguye gushyira mu bikorwa igitekerezo cya Perezida Trump cyo kwimura abanyagaza. Nanone kandi abanya-Israeli biteguye kandi bashishikajwe no gusohoza intego yabo yo gutuza muri Gaza yose Abayahudi gusa.
with Jewish settlers. Nubwo kongera kubaka imidugudu y'Abayahudi mu ntara ya Gaza biboneka nk'ibishobora kugorana, abanyayisiraheli benshi bashyigikiye ko umutwe wa Hamasi utagomba kugira uruhare kuri hazaza h'iyo ntara. Kugira ngo ibyo bishoboke, bavuga ko bizasaba gukura abanyapalestina muri Gaza. Inshuti bakunzi b'Ijwi ry'Amerika, ibiganiro n'amakuru vya radiyo yanyu vyaba ibica ku iradiyo canke ku mbuga ngurukana bumenyi, murashobora kubikurikirana biciye ku rubuga rwa WhatsApp twabashiriyeho kugira ngo biborohere kuronka amakuru agezweho ku mwanya ku mwanya. Ushaka kwinjira muri urwo rubuga, ujya kuri Facebook yacu VOA Radio yacu, cyangwa kuri web yacu wa3radio-yacu.com, ukareba hari amabwiriza y'ukuntu wakwinjira muri urwo rubuga uciye kuri link cyangwa lien twahashyize. Mu rubuga rwa WhatsApp y'Ijwi ry'Amerika usoma amakuru gusa, nta bubasha ufise bwo kubona abarurimwo. Vyumvikana ko ukurubamwo ataco vyica ku mutekano wawe n'ibiri muri telefone yawe. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Turabizera nk'uko mutwizera. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda, Washington DC. Numwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo, mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi. Mu 1939 kugera mu 1945 yarangiye abari abafatanyarugamba rwo gutsinda abanazi bo mu Budage bari bayishoje bahinduka abanzi. Aha ndavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'icyahoze icyo gihe ari Repubulika z'Abasoviet. Guhangana kwabo niko kwiswe intambara y'ubutita. Muri iyi ntambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoze ibishoboka byose kugira ngo ikumire ko Abasoviet bakwirakwiza amatwara yabo ya gikomunisti mu isi. Abahanga mu by'amateka, politiki na diplomasi bemeza ko Perezida wa 33 Harry Truman yashyize iyi politiki ku mugaragaro byeruye ku itariki ya 12 y'ukwa gatatu 1947. Uwo munsi yavugiye ijambo mu nama idasanzwe y'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko Congress. Ati mu myaka iri imbere isi izahitamo imwe muri izi nzira ebyiri: kubaho bikurikije icyifuzo cya benshi mu baturage na guverinoma zubahiriza ubwisanzure bwa buri muntu wese, cyangwa se igitugu cya bake bakandamiza benshi. Iyi nzira ya kabiri ni y'ubutegetsi bushingiye ku iterabwoba no kubera beza abaturage, ariko yirinze kuvuga mu izina Repubulika z'Abasoviet zari umutima wa politiki n'amatwara bya gikomunisiti. Perezida Truman yatangaje ingamba ebyiri zikomeye zahinduye politiki mpuzamahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika: gufasha ibihugu mu rwego rw'ubukungu no kugomera ingengabitekerezo za gikomunisiti, containment mu Cyongereza. Nemera ko gutera inkunga ibihugu byigenga birwanya kugirwa ingaruzwamuheto n'udutsiko dukoresha intwaro cyangwa igitutu giturutse hanze yabyo bigomba kuba politike ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nemera ko ari inshingano yacu yo gufasha ibihugu byigenga kwishakira no kwishyiriraho uburyo bwo kubaho. Nemera ko inkunga yacu igomba kuba bwa mbere na mbere mu rwego rw'ubukungu n'imari, byo nkingi y'umudendezo mu nzira y'ubukungu na politike. Perezida Truman yongeyeho ati nitunanirwa gufata iya mbere muri uru rugamba tuzaba dushyize mu mazi abira amahoro y'isi yose, ndetse natwe bwite tuzaba byanze bikunze dushyize mu kaga imibereho y'abaturage b'igihugu cyacu. Yahereye ku bihugu by'Ubugereki na Turikiya byari ku ruhembe mu byari byugarijwe bwa mbere na mbere n'abakomunisita. Yasabye Congress guha ibi bihugu bibiri inkunga za gisirikare na gisivili zingana n'amadolari miliyoni 400. Kuri we n'abajyanama be n'abadiplomate byagombaga kugira ingaruka zimeze nk'ibuye rishunguka umusozi ku isi yose. Iyi politiki niyo abahanga mu mateka politiki na diplomasi bahaye izina rya Doctrine Truman.
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i Washington DC. ijwi ry'amerika mu myaka 40 ya nyuma y'ijambo rya perezida Harry Truman ryo ku itariki ya 12 y'ukwa gatatu 1947, abakuru ba leta zunze ubumwe za Amerika bakurikiyeho bakomeje iyi nzira yiswe Doctrine Truman muri politiki mpuzamahanga. Intambara y'ubutita yariho yabyaye n'izindi ntambara zikomeye. Urugero ni nk'intambara ya Korea yabaye kuva mu 1950 kugera mu 1953, cyangwa se intambara yo muri Vietnam yabaye kuva mu 1905. Intambara y'ubutita niyo yavuyemo kandi Cuba. Amerika yashyize iki gihugu mu kato kuva mu 1958. Naho intambara y'ubutita yo nyirizina yarangiye mu 1991. Icyari Repubulika z'Abasoviyete cyari kigizwe na leta 15 ziyunze gisenyutse. Izi repubulika zari Armenia, Azerbaijani, Belarusiya, Estonia, Georgia, Kazakhstani, Kirgizistani, Letonia, Lituania, Moldavia, Tajikistani, Turkmenistani, Uburusiya, Ukraine na Uzbekistani. Banywanyi inshuti zacu, iki kiganiro Amerikana nahagihumurije, mbashimiye ko mwagikurikiye. Mugira umunsi mwiza, murakarama. Ningaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri mikro. Mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo. Amajwi y'ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, yashizwe hamwe na Nadia Taha. Twembi tubikebanuye tubifuriza kuroranirwa mu byo murimwo naho ubutaha. It's an MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Dusangire ijambo yahuje benshi. Muri sanga yakoze byinshi. Agasaro kaburaga kabonekeye benshi. Aha, kabonekeye benshi. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwanyu mu ntara. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwanyu mu ntara. Nasikiliza sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Tusikilize sauti ya Amerika. Yeah.